za mpinduka zigezwe kuvugwa koko zimirije kuba muri leta y'u Burundi zatanguye kwibonekeza. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mabara natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka kubeje kuvyaraye bikozwe n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Varisito Ndayishimiye. N'impinduka zidasanzwe zaraye zikozwe, n'impinduka benshi batari biteze ko zoba mu bihe nk'ibi. Uwo benshi bari bamenyereye nk'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, ari nawe wenyene afise ipete rya general mu gisirikare cy'u Burundi, bakaba bari bayasangiye ari babiri, general Prime Niyongabo ndetse na general Arengiyome Bunyoni mu gipolisi. General Prime Niyongabo rero yaraye akuwe mu mabanga yarajejwe gutwara eta yo kuba chef d'etat major, ubu akaba yahinduriwe amabanga nk'uko tuza kubigaruka ko muri ano makuru yacu mu buryo burambuye. Ni mu gihe benshi bavuga ko umukuru w'igihugu yagerageje kubogoza General Prime Niyongabo ariko bikamunanira. Bob Rugurika, umuyobozi wa RP, yemeza ko Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze umushikiranganje wa mbere General Gervais Nderakobuca aranka kurishirako umukono. Aho rero niho ngo hoba hari haravuye ibihuha vyinshi vyavuga ku mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi vyinshi. Ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 18 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo ikete riturutse mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare House ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Varisito Ndayishimiye wenyene. Iryo pete akaba ari murantungi, iryo kete akaba ari ryo ryarimwo ingingo yo kubogoza General Prime Niyongabo mabanga yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare, ahubwo akaba yahawe ane mabanga nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Ayo mabanga benshi bibaza ikibanza General Prime Niyongabo aramutsa akuwe mu mabanga yo gutwara ibiro bikuru vy'igisoda nga mu gihugu cy'u Burundi, amabanga yo habwa. Gusa muri ayo mabanga reka tubanze tubabwire ko asubire Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana yari muri ayo mabanga kuva muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 gushika yitavye Imana kwigenekerezo ya 12 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Bisigura ko Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana aramaze muri ayo mabanga umwaka umwe wose. General Prime Niyongabo imyaka 12 yose atwara igisoda cy'u Burundi yakuwe muri ico kibanza. General Prime Niyongabo akaba yarayaganywe n'umukuru w'igihugu kuba Chancelier des Ordres Nations mu Burundi. Muti uyu Chancelier des Ordres Nations bisigura iki mu majambo y'ikirundi? Ibi birasigura ko General Prime Niyongabo yagizwe umuyobozi wa komisiyo ijejwe amategeko ku rwego rw'igihugu, Chancelier des Ordres Nations nkuko nari mpeje kubabwira, bikaba biri mu rurimi rw'igifaransa. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu kwezi kw'icenda akaba ari kwigenekerezo ya 2021 ngo nibwo bwa mbere President Evariste Ndayishimiye yari yiyumvira ingingo yo kubogoza General Prime Niyongabo ariko bikaza kumunanira. Ico gihe uwatangaje ayo makuru yari umuyobozi w'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu Bob Rugurika, aho yemeje ko Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze umushikiranganje wa mbere General Gervais Nderakobuca aranka kurishirako umukono. Aho rero niho benshi baciye bibariza koko niba President Evariste Ndayishimiye azoshobora kwikura ko uwo yabereye pale ku bugeni, ko General Prime Niyongabo nawe yobageze aho ashaka kwikura ko pale wiwe. Ibi vyari vyavuzwe ko Prime Niyongabo ngo yari mu mugambi wo gukurako ubutegetsi. General Gervais Nderakobuca nawe ico gihe nibwo haciye haduka ikibazo uti ese Gervais Nderakobuca bamaze kugangura akanka ingingo z'umukuru w'igihugu. Ibintu nk'ibi bivyara ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, akaba ari naho hava kwa gucungana kw'ibihangange bitandukanye.
Amakuru dufise akemeza ko President Evariste Ndayishimiye yashatse kwikura ko General Prime Niyongabo inshuro nyinshi. Ayo makuru nyene akemeza ko kandi hari abasirikare badashigikiye General Prime Niyongabo, abasirikare bamwagiriza ubusuma bwinshi kandi bakavuga ko ari we yari yarababujije ko baronka agashahara kisununuye. Aya makuru y'ikurwa ya General Prime Niyongabo nkuko tuza kwegaruka ko mu yandi makuru yacu tuza kubageza ko ku buryo burambuye, gusa turaza kubabwira ingene vyose vyatanguriye kuri ya mishahara abasoda bari bagenewe gusa ngo ntibayironka. Hakaba hariho kandi ngamafaranga abasoda b'u Burundi bari bandikiwe baja mu butumwa bwo kugaruka amahoro mu gihugu ca Somalia muri Amisome nayo akaburwa irengero. Hakazwa kuvuga ivy'amasoko y'ibirato n'imyambaro y'abapolisi murantungi y'abasoda, vyose tukaza kubigaruka ko ingene vyabayeko. Kandi nanone turaza kugaruka ku nkuru ivuga ku basirikare bapfunzwe bahora bakorera mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Abo nyene nabo bakemeza ko bazira ubusa koko ubusuma bw'ibi vyose bwagiye bushirwa kuri uyu mukuru w'igisirikare. Nimwe abahinga bakurikirana ivy'igisoda cy'u Burundi bavuga ko hakenewe audit y'ibintu byose vyagiye biraba muri ubu burongozi. Hari umugani wa Jacques Bigirimana. Nkuko nabibabwiye ibintu nk'ibi ngo biravyara ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, bihangange bigaca bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba hakabura uwufata ingingo zikiza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana ngo umukuru w'igihugu narinde. Gushika ubu President Evariste Ndayishimiye hari igice kimwe kimushigikiye, ariko kandi hakaba n'ikindi gice bivuga ko gihurikiye mu murwi w'abagenerali kandi naco kitamushigikiye, ndetse abanipfuza ko General Arengiyome Bunyoni yorekurwa. Ibi byose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha, gusa wewe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko. Amakuru arabana neza n'iri kurwa rya General Prime Niyongabo turaza kuyagaruka ko mu yindi nkuru yacu. Hari kandi ngivyigwa twokura mu vyashikiriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza nkuko vyanditswe ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarayinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Yari yafashwe nk'unyurujwe kuwa gatandatu uheze kwigenekerezo 13 Ndamukiza uyu mwaka w'2024. Abamufashe bose babanje guhakana ko aribo bamufashe. Ku murango wakurikiye niho hatanguye kuboneka ubutumwa bwemera ko ari mu minwe y'iperereza. Umwe mu bategetsi b'u Burundi yakurikiranye ico kibazo yagize ati muze mushimire abamutabarije, uyu ntawuzi ko aba akiriho. Ivyashikiriye Sandra Muhoza birimwo ivyigwa vyinshi twosabikanya hano. Groupe WhatsApp yasubiriye gukora ibara. Ico Sandra Muhoza azira ubu kirazwi. Ni iciyumviro yatanze muri groupe WhatsApp ahuramwe n'abandi bamenyesha makuru, groupe yitwa Burundi Medias. Iyo groupe WhatsApp yatangujwe kandi rongowe na Joseph Mvyariyehe, umumenyesha makuru mu kinyamakuru ca leta Ubumwe, umunywanyi wa CNDD-FDD. Bamwe banavuga ko ari imbonera kure. Intango ya vyose yabaye agace ka video ya kera aho umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Filimini Sinzoyiheba yavuga ko mu nzira kugwanya baroberi bico gihe ubutegetsi bwatanze inkoho, imiheto, imipanga n'amacumu mu banyagihugu kugira bafashanye n'abasirikare. Nkuko bigenda mu bagize amagroupe WhatsApp menshi abagize baracokozanya, rimwe na rimwe bagahana ivyumviro umengo bariko baraterana imiragwe. Sandra ati muraronse uwundi muvyumva kumwe, mwahawe ibikoresho ariko ntimuzotumara. Mvyariye ati iyo vyatanzwe ati ivyo vyatanzwe ku ntwaro yanyu. Sandra ati natahuye cyane, mbega ndababaza ino mipanga numva yatanzwe yoba yatanzwe muri ya myaka muri ko muravuga kumengo iyo mipanga ikiratangwa vuba. Mu magroupe WhatsApp turimo twese ivyo birasanzwe cyane. Mbere no ngaha no ku rubuga rwa Facebook hari abantu benshi bishurana gutyo, umwe aravuga uwundi akishura ukabona umengo ni intambara, ariko bikarangira abatwenga. Hano Sandra ntiyemeje ko mu gihugu hariko haratangwa imipanga, ntiyavuze ko yakoze amatohoza, yagize ati iyo mipanga numva. Uwazanye ako gaco ka video nawe nyene yabikoze kubera inkuru y'imipanga yari kiravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta ntaco yigeze ibivuga ko ngipfume inabibeshuza.
byari bisanzwe ko uwegereye ubutegetsi azana video yerekana ko ivy'imipanga atari bishasha kuri izindi ntwaro zabikoze. Byari bisanzwe kandi kundi nawe atanga iciyumviro ciwe gitandukanye n'ico ca mbere. Sandra yabuze nyina mu mwaka w'1993 yishwe atemagujwe umupanga. Birumvikana ko Sandra yumvise imipanga bimuzanira ihahamuka. Uravye abandi muri groupe ivyo bishuye, hari uwundi yavuganye ishava ati atarakandi mwaragakoze nuko twagwira. Nk'uyo yavuga ingene leta y'ico gihe yisha abahutu, ariko ico gihe avuga Sandra nawe yari umwana, siwe yagiye kwica abahutu. Iyo havuzwe ivyakahise, impande zose usanga zivuga amagorwa yazo, amabi yazikoze ko ubwoko bwose bwibaza ko amabi yabubaye ko ariyo yari akomeye. Ikibabaje ni kimwe rero, nuko ubabajwe n'ivyavuzwe muri groupe WhatsApp yegereye ubutegetsi aca yiruka kurondera iperereza akarementanizo basangiye groupe WhatsApp. Hakaba kandi abandi naho botukwa bimeze gute bo batagira uwo bitura. Ivyo nivyo vyashikiriye Sandra Muhoza ko yavuze ibitanezereza begereye iperereza. Yaranyurujwe, Imana irakinga, none ageze mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abamwigirije ko yari afise leta, abamwagirije ko yishe kandi yari umwana, abo ntawe uzobakora ko. Turasubire guhanura bagenzi mwibare cyane mu magroupe WhatsApp murimwo. Amagroupe menshi yashizweho n'iperereza yandaracunzwe cyane n'inderetsi z'iperereza. Ukaba uri mututsi uririnda kuvuga ku bibazo vya kahise mu gihe ufise icyumviro kidasa n'icabatwara. Ukaba uri umuseneri urinda kuvuga ku burongozi bw'igihugu. Ukaba uri kwa Bunyoni urinda kuvuga kuri Ndayishimiye. Ntuza wihene ngo ni groupe WhatsApp y'abagenzi yabo mwiganye canke y'abasangiye akazi. Wamebuke ko uriko uraganira nabambanga amatwi. Sandra yarakebwe igihe yahamagawe n'umudandaza w'ingozi akorana n'iperereza Marike Manirakiza batazira Posheni, igamubwiye ko afise inkuru ashaka kumuha. Imbere yo kwitaba Sandra yabimenyesheje abaryango n'abagenzi bakorana. Iyo agenda atavuze vyari kugurana rwose kumenya uwamunyuruje. Vyo twagiye kinini kugira binamenyekane ko yanyurujwe. Amakuru yari gusohoka kumbure yamaze kwicwa. Mugenzi nejo bundi ukabona uratewe amakenga nubwo amagabiri hutira kubimenyesha abaryango n'abagenzi imbere bikunze ujane n'uwundi azokurikirana ibiriko biraba. Sandra ruti yaragize neza kumenyesha abandi ubumutumye ko. Abaryango ba Sandra nabo ico tubashimira cyane, batabaje hakiri kare. Abaryango ba Sandra Muhoza ntibatevye kubaza Posheni y'uwabari, niko inyishu ya Posheni ntiyahumuriza na gato. Yayi inyishu yerekana ko yateguye kwisigura ku vyoshika vyose. Garika iciza nuko Posheni yatahuye kare ko bizwi ko ari we yamuhamagaye. Abaryango ba Sandra ntibagarukiye ngaho, wabo baramurondereje hose bongera batabaza. Mu mugoroba nyene Pacifique Ninahazwe yarandikiye Posheni ivyo baganiriye ngo bikazoguma hagati yabo, ariko vyaratanze icizere ko Sandra akiri muzima. Iryo joro hari umutegetsi kandi iwandikiwe nawe yarafashije cyane. Iryo joro nyene hari inshuti ya Sandra yarondeye undi mutegetsi akomeye, navyo hari ico vyafashije mu nyuma. Ngiyo Sandra Muhoza databarizwa kare vyarashoboka rwose kataba akiri muzima. Kubona bari bamufashe bose bari bamaze kwemeza ko batazi icamushikiye, bamwe bakanavuga ko atakimwerekeye bigeze bumva, byari bimenyetso bibi cyane. Umwe mu bategetsi niwe yavuze hirya yeje ati muze mushimire abamutabarije, uyu ntawe uzi ko aba akiriho. Hari kandi nkuko bivugwa abansi b'ubutegetsi babwinyegejwemwo. Gufata ingingo zo guhagarika abantu biroroshe cyane. Kumunyagihugu wese yegeranye n'abakora mwipereza yiyumva ko ashobora gupfungisha cyangwa kwicisha washatse ntivyubaka igihugu. Ko iperereza ry'igihugu rikoreshwa n'ibishobisho canke inzankano z'abantu, aho ku rwego rufasha abatwara kubona ibishobora kubangamira umutekano na kazoza k'igihugu, ntibafasha ubutegetsi na gatoya. Gupfunga umumenyesha makuru nta kindi bifasha ubutegetsi kiretse gusakuza mw'isi yose ko igihugu kiri muri ryogora duhure. Kubwa Pacifique Ninahazwe ngo wiyumvire gupfunga Sandra Muhoza ashobora kuba yarabikoze atabizi, ariko niyo nzira nayo nyayo yo kongereza gucafuza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye.
Kugeza ubu ikibazo ca Florian Irangabiye nticari bwaheri, none hongewe ko uwundi mumenyesha makuru w'umukenyezi hari abashobora guhimbarwa nuko umuntu atiyumvira nkabo apfunzwe, ariko ingaruka zavyo ntibazi ko zihambaye ku gihugu cose. Bantu mufise inguvu zo gupfunga no gupfungisha nivyo murakomeye, ariko iyo inguvu zikoreshejwe nabi zihinduka intege nke. Sandra Huri, Imana ikurinde intagwe inguvu zo guca muri ivyo bihe bitoroshe, irinde nabawe. Aya niyo makuru twe twabateguriye muri uyu mwanya, reka mbabwire mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nadushikiriza musangiza no makuru bagenza banyu abarereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngamu gihugu c'u Burundi hanze imbezi gihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuza TV, Imana iba hezagire.